Igitondo ciza mwene data ahuri ndakuramukije muri kumwe na mwene so Reverie. Subiye kandi kunezerwa kubona nawe kuri uyu munsi ngo tuganire amajambo make yamfite kino gitondo ngo nawe wumve yuko yogutera inkunga ubashe gukora ibikorwa vyiza n'umuremyi wacu muhimbara kandi anezererwa. Tugusoma mu gitabo ca Hagayi igice ca mbere aho tubona Uhoraho avugana na Hagayi abwira abantu biwe baravuye muri Egiputa abwira ko amazu yabo asajije kuruta ingoro ya Yehovah canke y'Uhoraho. Iyo nkuru yose uza kuyisoma uhereye ku murongo wa mbere aza kukibona, ariko duhere ku murongo wa 12. Aravuga ngo maze Zerubabeli mwene Shealtiyeli na Yoshua umuherezi mukuru mwene Yehozadaki hamwe n'amasigara yose yo muri iryo hanga bumvira ijwi y'Uhoraho canke Yehovah Imana yabo n'amajambo ya Hagayi uwo muvugishwa, nk'uko Yehovah Imana yabo yamutumye, kandi abantu baterwa n'ubwoba imbere ya Yehovah. Maze Hagayi intumwa ya Yehovah abwira abantu ubutumwa batumweko na Yehovah ati Yehovah agize ngo ari kumwe namwe. Abantu bamaze kumvira ijwi rya Yehovah canke ry'Uhoraho, Hagayi yazanye inkuru inezereje ko bavuze ko bagiye kubaka ingoro y'Uhoraho, bagiye gukora ubwo bushoboka ngo bubake ingoro y'Uhoraho. Kandi abo bantu bake cyane gose amasigarira yavuye muri Egiputa agarutse muhira mu gihugu cabo. Ayi nawe usabe Uhoraho akugirire nkuko yagiriye ano bantu. Murongo wa 15 haravuga na kane murongo wa 14 haravuga ngo maze Yehovah akangurira imitima. Iryo jambo ryumve neza, maze Yehovah akangura imitima. Maze Yehovah akangura umutima Zerubabeli yaganza i Buyuda mwene Shealtiyeli n'umutima wa Yoshua umuherezi mukuru mwene Yehozadaki n'imitima y'amasigarira yose y'Yohanga, baraza batangura gukora ku ngoro ya Yehovah nyene ingabo Imana yabo. Amen. Amajambo yaneze cyane. Nifuje gusanga n'amajambo avuga ngo Yehovah akangurira imitima y'abo bantu. Bamaze kumva ijwi rya Yehovah, bamaze kumva ko bokora nk'uko yababwiye, Imana yagize igishika, imitima yabo irayikangura kugira ngo ikore nk'uko Uhoraho. Uyu munsi nawe niwumve rino jwi rivuze ngo maze abantu bose, maze kimwe kabiri, maze Zerubabeli mwene Shealtiyeli na Yoshua umuherezi mukuru mwene Yehozadaki hamwe n'amasigarira yose yo muri iryo hanga bumvira ijwi ry'Uhoraho canke rya Yehovah Imana yabo n'amajambo ya Hagayi uwo muvugishwa yabatumye. Uyu munsi nawe bivuga ngo ukore ibikorwa vy'Imana, ntushire ibikorwa vyawe imbere, ariko ushire ibikorwa vy'Umuremyi wacu imbere. Nico sigura hano kuko abantu bakunze gukora amazu yabo, ingoro zabo barazishariza ziboneka neza, ariko ngo ingoro ya Yehovah Imana yabo yari ntabwo yari yubatswe kubaka. Bamaze kubikora ko Yehovah yarabumviye bagira neza. Nawe uno munsi shira Yehovah imbere kugira ngo akugirire neza muri vyose na hose. Mwumvise njyohe kugira ngo sangira no jambo nawe umve uko wosa urisangiza n'abagenzi bawe. Murakoze. Yehovah umuremyi wacu abaheza agire mu isaho muri, kandi munsengera nanira basengera. Murakoze. Bye bye. Mutaragenda mwibagire gufyona kaya kabantu baga ngo subscribe no kuri ngengeri, mbese bibaye ngombwa abonye ko unezejwe n'ubutumwa ubusangize n'abandi. Mwese muheza.